Stop. Ndakubaza. Uri kamera cyangwa uri close? Ariko sheri kugeza ubu ntashobora gutandukanya na mutoyi wanjye. No, murancanga. Shusho oya vrema bureka gusarisha. Sheri nibaza ko kazi byagenze neza. Yeah. Wow, aho ni bo. Amashusho. Urazi ko stock yahetse. Oh. Sorry. Mbabarira. Ariko sheri ariko nta mpamvu yo gusaba imbabazi. Kuko ahubwo amakosa ari kuri jewe ntabikubwiye hakiri kare. Rero nta mpamvu yo kurigura saba imbabazi. Sivyo? Nta kibazo. Ahubwo reka kinja kuri banki ntura amafaranga kugira bino bintu bitunganye ugenda usome. Gusa ndafise ikibazo kinkomereye muri no minsi. Ndafise amakenga n'amadidani menshi. Niyo mpamvu wabonye ninjiye mfise amadidani. Kandi ndabimaranye iminsi myinshi. Kuva Ihasa Ryanje rishitse ngaha nguma niyumva yuko hari umusirizi wankoresha ikosa. Niyo mpamvu wabonye ninjiye mfise amaduta yo kuguhobera nk'umugore wanje. Koko be kino cyumviro wakoze cyo kumuzana mwene wanyu muri ino nzu ubona ari cyumviro nyaco? Ariko sheri nawe uratwenza by'ukuri. We wavuze no mu mwijima w'umuzitanye kutoshobora kunyibagira. None ubu naho byaje gute kugira unyibagire by'ukuri? Ariko sheri wari ukwiye kuntandukanya n'Ihasa Ryanje. Kuko urakwiye kuraba ikintu woza uradutandukaniriza. Nk'impuzu kamera yambara je ntazo no kwambara urabizi. Kwe kintu udashobora kuntaho canke ngo umenye nk'umugore wawe. Turarana. Ndabatandukanya gute? Urazi ko Ihasa Ryawe ridashobotse. Koko we ntushobora kwambara impuzu ziwe ariko we yonzambara. Kandi mu gihe uba yambaye impuzu zawe ni hahandi nogwa mu mutego. Ikindi naco impuzu ziwe wewe ntihozambara ariko we impuzu zawe yozambara. Kanatsinda sinzi yuko n'uyu mwanya ari umugore wanje cyangwa ari we turavugana. No sheri urabizi ko kamera inyambaro ye wanje atashobora kuyambara. Reka turekane n'ibyo. Reka nitegure hamaje kuri banki kugira dutunganye ikibazo ca famille muri rusange. Okay. Sawa shushu. Yeah. Allô? Oui. Mbeko ndonde nibiki? Ubwo we nta mutima ubwira. Uribuka ibyo wanditse mu minsi heze urabyibuka neza ukibaza rero ko navyibagiwe. Ahubwo urasara sinkereye ahubwo nukongera kuvugana nawe. Umviriza nakubwiye ko ntakeneye kongera kubona uri kuraho telefona untesha umwanya gusa untuka. Ubwo urasara mu mutwe cyangwa urakwica? Oya
nimba warafashe ego warafashe sivyo ndavyemera kandi sindabihariye urabizi ingene wantutse ahubwo usanze ata n'umutima ugira ukaza kunterefona umviriza nakubwiye sivyo nakubwiye ureke kuntesha umwanya sivyo muri uno mwanya sinkeneye ibintu bimbabaza mu mutwe sinkeneye ibintu bimvuna nimba warazibonye ego warazibonye none ikibazo kiri hehe sawa sinkeneye kuvugana nawe rero ego ebana wowe urazi ko asanze utumva sawa reka kumvugisha byinshi sinirwa ndakubwira nabi narabibonye ibyo wantutse narabyumvise kandi ikindi nta kindi nkeneye kuvugana nawe okay sawa kwanza oya reka kuza urantesha umwanya sinkeneye kuvugana nawe reka Kamira kuki wumva umushwana n'abantu sister nakandi gatipe kaguma kamvuga naga ex kanje kandi maze imisi ndakibuza ndakiyama ntikumva nibyo nze bica bituma ugumutera induru muri none nta bindi nta birenze gusa nyene aranduhije uvyumva aranduhije wapi kweli wewe wapi kweli ndabona atacu uzovamo okay reka turekane n'ibyo mbe nashaka uje kusipo gusuma kubera jewe ndabona ndiko nkora isuku sinzi aho bizavuma sivyo wibe meze neza cyane nawe je meze bon ndashima gusa nagukumbuye nanjye nagukumbuye ndagutelefone ngira ndakubwire yuko nza gutaha ntevye ndagukumbuye ngacumbira kutaha utevye nza gutaha ntevye okay umva rero nashaka untegurire ivyonja sawa shushu uza gusanga nabiteguye nagurira igitoki n'inyama sawa kandi bivuye ko ndagukunda nanjye ndagukunda sawa ugira ibihe byiza je t'aime ok bisous uretse ngufise utari ngaha sawa shushu karibu hama ngoma ndagutegurira igishiko funguro sawa bisous ok bisous ok nizere ko udateba oya sita ibyo guteba ntibiriwe sawa genda sawa mesi bayi ndagiye uno munsi watetse neza cyane ibiryo byari biryoshye
Cyakwe cyane nahaze gose nibo bibonera ko atari watetse niko ari ndayatera usanga ari Kamire yabitetse be uretse ko kamera atari nga Kamere ntari nga yagiye urabona guhera cya gihe wanterefone umbwira kuza gutawutetse nawe yaciye asaba uruhushya ambwira ko agiye kuraba mugenzi wiwe rero kugira ngo ntuze ntanamaze by'ukuri umuntu ashobora kugenda hageze amasaha urabisa 4:47 umuntu ataragaruka ukananirwa no wowe wamutelefone bazi sheri namurondeye kuri telefone ariko telefone yiwe ntabwo iri kwirabengana Kamira aya masaha uvuye he ariko yari kumwe n'abagenzi kurya ikirori yari kumwe n'abagenzi sawa nawe ugiye kuraba abagenzi uje cyangwa sawa ushake urugo rurimo umugabo Seri by'ukuri amaze kumenya ariko kabiri urabona ko kuri amaranza nubwo aho wowe ngo nzova mu gihugu ariko Kamira urakwiye guhinduka ibyo uri kurakora ubona ari byo vrema ushaka amaherezo yawe azoba yaje sawa iyo bijyana gende Let's go down Haratuje vrema. haratuje amafi ya continue nzizo yashize Irende nyene? niko Abdul Karim yambwiye mu bisanzwe izoshika dimanche ariko rendi umuntu adoceja muri port kugira idedouane niyo mpamvu nari ndabikubwiye hakiri kare ni kuvuga muri programme uzotegura ni kuvuga wewe uzogenda kudedouana iyo nuze yo conteneur yose Sha boss ivyukuri ibikorwa biko bigenda neza cyane muri no misi. Ntanyeka umuntu wese tugumye kuno muvuduko tuzotera imbere birenze ngahatuje. muri no ncuro biranyarutse kandi ibikorwa muri no misi biko biragenda neza cyane Ya. Ntanyeka bro. Ntanyeka kandi turashimiye uburongozi ko biri kose. na company yacu urabona kuri piratera imbere mbe mbwira Lewis yaradepoje bya bikoresho yari yatwaye yarabitepoje. mu bisanzwe niko byari bikwiye so ya system ya kera nabwo yari system nziza ariko ino system yo gukorana n'ibinyamakuru tugakorana n'abantu bakora ama bajya bakinywa amafilme mu kubaha amapublicité zacu bakayapublia ibyo dukora bakabipublia bijya bintu byaratubwije company yacu cyane ni kuvuga nitwe bwamenye uburyo bwo kumenyekanisha ibikorwa dukora ibaze gafi ufashe produit kanaka sivyo uyihaye umukinyi wa filme kugira yerekane muri filme yiyo ni ikintu kitazohera imyaka n'imyaka buzukuru bazobona ya produit niya bihari bazoyirondera kubera bivanye n'ukuntu yayivuze rero iyo ni inzira nziza nabonye ko twocishamwo mu kumenyekanisha hirya no hino ibikorwa dukora ama nagira kubaza nigihe cyumviro bufise ubona cyo ufashe no kampuni mu gihe Jenny baza yuko wow Fisto uri ngaha bisi nyinshi ko wari waduheje none
Mbo ibikorwa akazi kaba ari kenshi yego nta kirenze. Okay, hama nashaka ndagusaba imbabazi kwirya message yawe. Narayisomye ariko bon. Nyene byarangoye kukwishura nyene naciye nibagira. Oya nta kibazo. Nta kibazo byo nagoranye. Aco bitwaye. Hama wabaye mwiza Fils. Nukuri. Savre. No cyane rero cyane. Okay. It's okay. Hama mbega uzosohokana ryari uretse ko nkumbuye ku mucanga ngaha rero barambanira ukuntu ushobora kwibaza barambanira bimwe birenze naje ngaha mu mutwe numva menga sinzi impamvu naje kuba ngaha ariko nuko kutumija mbari akifi barukura ntushobora kwicubahiro n'umwanya mutoya kuko ushobora kwikomporta uko. Kamira uriko urarenga imipaka, umukobwa nkawe ntakwiye kwikomporta uko. ariko nanjye nashaka ko tuyaba Okay, mavu yaga hanyuma turise tuganire. karibu karibu kandi murakoze. hama tubazimanike Nta na kimwe pe numva amahoro. ariko twari dufite akaji muri firigo twashobora kukabaha nta kibazo. Oya nta na kimwe n'ukuri numva amahoro. Okay. Ariko rero nubwo biri uko ntitwabamenye muba muri bande. Muraza kumenya n'amahoro menshi ahubwo reka ngire ko bavuga ati ngire ko mbangutsa nk'umujyi w'igisahira. Je ndi madame Fisto. Fisto wahe Reka kwigira nkaho umengo ntamuzi. That's kumuzi. Naje nzi amakuru yawe yose ariko nakubwiye wumva amahoro ntabwo naje dushwana. Naje kugira ngo tuganire tutorere inyishu y'ikibazo dufise. By'ukuri uri umukobwa mwiza, usa neza, uri umukobwa w'akaranga, uri umurundi kazi ukwije ibyangombwa byose. Nashaka ndakubwira ko ugifite amahirwe yo guhitamo umugabo muzobana kandi by'ukuri mwiza nkuko nyine uba ubishatse. Okay, nta kibazo. Mbwira ikibagenza. Uriko uranyeta ko umva ndakubwira cyangwa uriko urambona ko ndi ikicucu. Kubw'iyo mpamvu rero nashaka ndagusabe urekane n'umugabo wanje, please undekere urugo rwanje. Mupaso muri iyi si umuntu agendana n'igitutu ciwe, kandi ikintu nashaka kukubwira, genda wicare ku mugabo wawe muyage. Ikindi naco nashaka kukubwira nk'umukobwa mugenzi wawe yuko utofata solution yo kuzurashwana n'umukobwa wari wowe se muhuye wayagendanye n'umugabo wawe. Ibyo bizogufasha kuko ibibazo ntibihera mu rugo rwanje ahubwo bihera mu rugo rwawe. Nabonye umenga uri umuntu utekereje. Ubu rero urandungurutse neza, uranjya mu bwenge. Urabona ko ndikijuju jewe ku buryo nova muhira nkatumbera kuri wewe ntakuzi. Naje ndakuzi, ndakeka ntihenze, ni wowe nyene. Rero genda kubwire ngo uhagarike mu mutwe wawe, umikuremo unamwibagire nimba ushakira amahoro jewe. Aho uri kugerageza kunyumvisha amajambo kugira ngo ndakureke ubandanye ugendana n'umugabo wanje. Wibeshe cyane. Uva ndakubwira ikintu kimwe, umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, umugore w'ikijuju arusambuza amaboko yiwe. Ndahagaze nk'umugore mu rugo kugira ngo nubake urugo rwanje,
nta kintu na kimwe kizoshobora kunyinjirira mu rugo ndiko ndakibona ngo ndacihanganira. Nimba ushaka amahoro jya kure y'umugabo wanje, ndagusubiriyemo. Ushobora kuba utari kuranyumva neza. Ntiwigire umunyabwenge, ntiwigire incabwenge ku rugo rw'iwanje. Hagarika gukurikirana umugabo wanje, ndagusubiriyemo, hagarika. Nutahagarika uzomenya Betina ninde. ariko mama, hagati yanje nawe hariho igihome kinini cyane, kandi hariho n'umwijima udashobora gutahura muri kano kanya. Sawa, reka turabe hagati yanje nawe uwo mwijima uzofukirana.